hari ukuntu two turafungura ijambo ryakunda kumbabaza yaca ambwira ngo Sakira sivyo nyoko yakurungikanye mu nyuma kandi akaca zaranyibutsa ngo wibuke kuri w'igitwarire urumva nimba vya bihe nyene vyarabwirana je sinzi mba ndasubiye muri vya bihe kandi hoho rero avance y'inzira hera rote imagine avance irahera minerval irahera na ratio mu rugo hamwe narabaza jewe kwishuri nakuze ndi muri babana apane abana bacu twobarera ngo mu gitondo turavyutse kubagororera impuzu ngo tubashire icayi ngo kumeza bagende bari jewe mama wanje yanshirira ikigori mu isakoshi ikindi akakimpa tigenda urakijya ikindi urakijya nusohoka mugiye gukina urumva jewe natwara ikigori mu ntuzi mu sakoshi niho rero twaciye tugenda kuja kuba ku mukazana wiwe gushika yaho grand frère wa yego umukazana rero wiwe aratwirukana twe twogaruka imvura iguye tutozaruka imvura iguye kubera ico imvura yabiri kiragwa siko twacha tuja ahantu mu murekano tukoga canke tukigira mu ruzi niga mu Kanyosha sinzi abafana banje uruzi rwa Kanyosha bararuzi naragenda nkihanagura nyene ku maguru ari ukuntu nyene wiravye kwishati we wasanga ubuhoma yewe twacha turaba ukuntu nyene tuhanagura siko amaye twacha tugenda muri rwa ruzi tukoga twacha tugenda nko ku botike tukasaba y'amavuta y'umuntu w'umubotike abayisiga ati mfasha canke mu magasabuni aca nisiga umenye kwishira ubona umengo ndi awana ndarenze urumva je n'ubu nyanditse ko perenkoni papa wanigeze akwandikira ni perenkoni bani n'umuengra papa wa ni n'umumesha Loy TV. Sari la famille abakunzi ba Loy TV n'abandi bose aho muherereye j'espère que vous allez bien je ku ruhande rwanje vraiment ntaco nshinja Imana n'abantu uyu munsi rero turi ahantu hatuje ahantu hari akazuba kameze fresh ici ryatanguye nabi nk'aka gatondo riraturira rero nizere ko bamwe aho muri muguwe neza n'abandi bafise ibigorane vyinshi donc ibibazo bibaremereye nizera ko mumeze neza muze murasenga ibibazo vyanyu mu bihereza Imana mwibuka no kuza murakora cane kugira mugabanye stress mu mutwe umuntu akora afise ikimwokipa stress ziba zikeyi kubera umwanya munini awuta kuvyakora rero uyu munsi nkaba ndi kumwe n'umukobwa wanyu nk'uko mumenyereye ku ma media agiye atandukanye yitwa Shasha akaba agomba duhe intahe y'umuriro mumenyereye ari umuntu w'agasazisazi avuga ibintu bitandukanye ariko uyu munsi namubazaniye kugira atubwire ubuzima bwiwe kuva akiri muto kugeza uyu munsi atubarire ivyamushavuje ivyamubangamiye mu buzima bwiwe ivyamunezereye uyu munsi ari kumwe natwe kugira atuganirire Shasha turakwakiriye kuri Roy TV widondore abatakuzi kuri Shasha utubwire wewe uri wa nyawo ndabaramukije cane ndabaramukije aho bari hose ndabagumbiriye cane nongeye kandi kubaha ikaze kuri no kiganiro c'uyu munsi ni Shasha rero ni Shasha la reine Imana ni nyishu Shaniela iryo niryo zina ryanje nahawe n'abavyeyi Shaniela hama nanje nza kwitirira donc sije nagitirira n'abana twiganye bampamagara umwamikazi bivanye n'amasho nagenda ndabakwa abamikazi babajijwe no gukora ibihimbara canke wavutse ku bantu yego umwamikazi mu bami Imana ishimwe amen nuko rero Shasha uyu munsi rero mwumvise ko abwiye akazina kiwe uko yitwa benshi twari tumuzi ku izina rimwe nk'iry'inkoko gusa aratoboye aravuga Shasha rero ndibaza icatuzanye ngaho urakizi hari ikiganiro nigeze kukubonamwo uvuga ku bintu vyerekeye famiye nyene ibintu vyinshi uradevelopa uyu munsi je uri ngaho kugira ndakubaze ati ubuzima bwawe kuva ukiri umwana muto kugeza uyu munsi aho ugeze buhagaze gute
nibiki vyakubangamiye, ivyakunezereye, donc buri muntu uwari we wese agira intahe mu buzima, ariko ufise intahe yiwawe, ari nayo mpamvu ndaguhaye ikaze kugira uyidusangize. Jewe navukiye i Gitega, ndi umunyagitega, jewe mvuka mu Magarama kurya gatanu. Jewe navutse turi abana batatu, ico gihe mama wanje twari tukiba i Gitega, ntiyari bwazi n'i Bujumbura, jewe twaje n'i Bujumbura muri 2015. Kandi rero ico gihe maternelle je nayize hariya nyene, ndayiheza gushika première, deuxième, troisième, ndavayo. Maze kuvayo naciye nza gukurikira mama wanje. Je navutse narezwe na mama wanje wenyene, niwe yandeze, niwe yankujije, aranyigisha. Amaze kunyigisha, mu nyuma rero niho yaciye avuga ati reka nze ini Bujumbura. Yarizanye wenyene, papa wanje donc novuga gute, yaramuntanye, yaradutaye mw'ijambo rimwe. Rero amaze kuduta abana uko turi batatu, twese yaradutaye, ariko twese yaratureze mama wanje, kandi twese ntitwari dusangiye ba papa bacu. Umwana wa mbere n'umuhungu, umwana wa mbere n'umuhungu, yarakuze aramara gutunga umuryango, arava nawe i Gitega araza gutunga umuryango i Bujumbura. Tumaze kuzina rero tuba turi babiri. Tumaze kuba turi babiri, haca hakurikira umukobwa nawe ararongorwa. Maze kurongorwa 2019, 20, maze kurongorwa aca araduga i Muyinga, mu ntara ya Muyinga niho yaciye agenda kurongorerwa. Rero twebwe ico gihe urumva ko uwonye amashuri yaciye ayaheba, aca akurikira urugo rwiwe. Mama wanje jewe ararita ku rutare, aranyigisha, naho vyagiye kwanka je vyanse nari narize. Vyanse nari narize, yaragerageza. Nta kintu rero kibabaje ugasanga umwana wawe uramwigisha ku mashuri azimvye, ugasanga umurihira minervale, ugiye guharura wogura nka parcelle nka 3 ngaha mu Burundi, ugaca usanga umwana wawe rero areka gukinira ipica. Je yarandeze, aranyigisha indero ku buryo yamvuga ati yego. Maze rero gushika muri ivyo bihe vy'uko nobona yuko ndashika 5eme, 6eme, maze gushika 6eme, umva twari tubana i Bujumbura, yari yaramaze kunzana. Ico gihe rero ubuzima buranka nyene, turakubitwa n'ubuzima. Je hari ibintu n'ukuri kw'Imana iyo ndavyibutse mvuga ati warankuye Mana. Nk'ibiki nyene? Ico gihe ndibuka ko gusa aho bigeze ndashima. Ndibuka avance yaraheze, tubana na mama wanje jenyene, abandi barabana n'ingo zabo. Avance irahera, imaze guhera jewe turaraba nyene ukuntu dushobora kwiyungunganya. Imana yaradukingiye, ntitwigeze turaramuka nevu twebwe canke ngo turare ngo mu bisaka, oya n'ukuri twafuma tugenda gusaba indaro ahantu. Turagenda turasaba indaro, hama turiyungunganya. Kandi mu nyuma niga 6eme niho rero naciye mvuga ati nari niga 5eme, niho mama yaciye avuga ati duga ube uragenda kuba kwa mukuru wawe, ku buzima bwo ngaha anye buriko burana. Nukuri arana ubuzima bwa donc bikananirana n'ingene wonabishingira intaha abantu bivanye n'ibihe uriko urabona. Rero maze kugenda kuba i Muyinga, hari ukuntu rero abantu baba bari ruguru baba bibaza ati arinze aduga batuzaniye ibintu, abona ndinze nduga ataco ndabazaniye, nza numva mbwiye. Hari ukuntu rero two turafungura, ijambo ryakunda kumbabaza, yaca ambwira ngo Sakira sivyo nyoko yakurungikanye. Imagine umuntu mwavukanye, mwavukanye n'umuntu imwe, ni wa muhungu canke ni wa mukobwa, urumva naho basi mutaba musangiye se hari amajambo basi utobwira umuntu muvukana ngo Sakira sivyo nyoko yakurungikanye. Mu nyuma kandi akaca aza aranyibutsa ngo wibuke kuri uw'igitwarire, urumva utagira se, ibintu nk'ivyo nyene. Je vyaranashitse maze kubona ibihe vy'iwanje. Mama wumva ko nari ruguru, mama wanje ari ni Bujumbura, ndagenda ndabimubwira ari muri douche, ndamubwira ati hari ikintu ushaka kukubwira. Amaze kuvayo ndabimubwira ibihe yuko nabibonye. Nagiye numva ngo je ngo nari nibaza ko hari ibindi bintu nzaniye bishasha, urenga ivyo ntavyuzi none. Ambwira ati tora nani ibi n'ibi n'ibi hama ugira ibi. Apana rero vya bintu abavyeyi bacu baca batubwira ngo urumva mwana ngo witwara ukuye, jewe ntivyapasa. Ndavuga ati ibintu kweri nzobivamwo. Ca ndaterefona mama uwo munsi sinzi utwinite nari ndonse, ca ndabimubwira. Narasavye uwundi mukozi nani,
ca ndabimubwira mama wanje kandi rero ico gihe ndakubwire ntivyakunda yuko noja mu muhana ngo ngende kurya mu donc ngo ndavuye muri uno muhana ngo ngiye kurya mu wundi muhana ari ntitwitwa ngo ni gutinga mama mu ngo z'abantu kuja kurindira yuko aba bafungura kugira nawe ushobore kuronka ivyo ufungura en plus ko waba uvuga ati jewe ndindira muhira je mukuru wanje yaragira ibintu nkavuga ati ndinze ndahaguma ibintu co kurya sinoronka mu gitondo sizere je yacamvira ngo tuje mu murima umunsi wa mbere arambwira ngo tuje mu murima nanibaza ko ari ivyo gufyina nyene tutogenda mu murima kwa twebwe abana twikuriye ino onye je naho navukiye Igitega nakuze sinakuriye kwipigu sinakuze mvuga ngo ngiye mu bintu vyo kurima ariko yaramfatishije isuka narambwira ati babagaruka ufata utera ukunuku abantu bahariya barantwenga ngo igisagara cyo kuvyara ntico kurerera ndabibwira mama arapambana maze gupambana rero niho yaciye amanukana gusa rero imbere y'ivyo vyose nari nabimubwiye ko namaze kubona ibihe vy'iwanje aca arambwira ati rero itwara ukunuku mwana wanje ntuzoze gusamazwa n'abana b'abahungu je niyo mpamvu gushikana n'ubu je ntogenda mu rugo rw'umuhungu ngo ngiye kumuramuza nico napasa urumva kubera nakuranye ya ndero ya mama wanje donc n'igihe mutaba muri kumwe yarakurera yarandera nkiyumva ko nuzuye arambwira ati mwana wanje rero uzitwara ukunuku ndavuga ati sawa maze kuza ndibuka yarakora akazi ko mu nzu jewe kandi naje akazi ko mu nzu naragakoze ntimuzombona ku oya mu nyuma maze gushika turavuga ati none ubuzima rero tugiye kubupanga gute ubuzima bwaranze ndavyibuka ijo gihe maze kuvuga ati rero ona ko ishure byaciye biba ngombwa ko ndariheba waduze impinga wararihevye nararihevye ariko ico gihe naciye kubera mpura n'abantu bari bifuza yuko nsubira no kwishure barambwira ati none bigende gute tugusubize kwishure ca ndasubira kwishuri 6ème 7ème 8ème maze gushika 8ème ntubundi wa mwaka nimba vya bihe nyene vyarabwirana je sinzi mba ndasubiye muri vya bihe kandi hoho rero avance y'inzira hera rote imagine avance irahera minerval irahera na ratio mu rugo hamwe narabaza jewe kwishuri nakuze ndi muri babana apane abana bacu twobarera ngo mu gitondo turavyutse kubagororera impuzu ngo tubashire icayi ngo kumeza bagende bari jewe mama wanje yanshirira ikigori mu isakoshi ikindi akakimpa tigenda urakirya ikindi urakirya nusohoka mugiye gukina urumva jewe natwara ikigori mu ntuzi mu sakoshi rero mu nyuma niho rero ubwo buzima bumaze gucangana ndagenda ngeze ndiga nyene 9ème imbere yuko tuja mu ma examen ibiki n'ibiki ca ndafata rero mama wanje arambwira ati nukuri jewe mbona umengo biriko biranka ca ndavuga ati rero reka ngerageze turabe yuko konkuru noyitora ikiranane oho rero naciye ndonka n'icitwazo nambwiye ati sisubira kw'ishure urumva ati reka dupambane n'ubuzima niho rero twaciye turonka umutahe twaraniganye twe turaronka umutahe turagenda gukora mwabigana abantu batembereza narabikoze je nta buzima namwe wozu nyayata ko ntakoze ndabukora maze kubukora nca ndaronka rero umuntu ampa inguvu zo gusubira muri bwa buzima nyene ubundimwo urumva aramunsubizamwo ariko n'ubundi aguma asotera ngo ninsubire kw'ishure ndamubwira ati nta shure nzopfa nsubiyemwo mu nyuma urumva hose twako turibuka kugira dushobore kuronka indi avance y'inzu mu nyuma rero niho twaciye tubwirana na mama uwo mwanya mwaba hehe none twe twari dusavye indaro nabikubwiye twe ntitwigeze tugenda kwangara ngo urumva ngo tube mu makaneva oya n'ukuri kw'Imana kuva na kera mama yaranka agasuzuguro mu nyuma rero ca turagenda ca duhagarara mw'ibarabara turabwirana je na mama ati urana wewe genda uhagarare ukunuku cika mumanuke nanje ndaduze tuzohurira hagati na hagati naciye ngenda gusaba indaro uwundi mu mama yigeze kundera nyene ndabimubwira ukuntu biri amarandera amaze nyene kumva zuko cakigumbagumba cari kindimwo c'umuvyeyi wanje je naricara ahantu nkamwiyumvira nkavuga n'ubundi noba nibwe n'ubundi ndamurondera turaronkana turasubira muri bwa buzima ico gihe mwatandukana nta contact ntaki umve jewe nakoresha amaguru
ababanyi nibo utazi ngo bagiye yagiye ahandi. ikintu rero camutunze mama wanje ntiyigeze ahindura contact. Ego naho bamwiba telefone yagenda kuguruza wa murongo nyene kugira ngo nzogume niwamurondera uzumutore. nzomutore. Mu nyuma rero niho twaciye dutorana kandi turasubira turiyubaka. Ubu kandi rero twebwe turinze tugenda gupanga inzu, ntitwagenda gupanga inzu ngo yewe amafaranga ngo aciriritse. Twanigana na ya mahera nyene tuvuga ati aduha inguvu zo kwinjira muri bwa buzima kugira bwa buzima buduha inguvu za ya mahera twoshobora kuriha inzu. Nukuri twaraba mu nzu nukuri ayo mafaranga afadika. Hama nubundi byanse niho rero twaciye tugenda kuja kuba ku mukazana wiwe. Umukazana wiwe gushika yaho wa grand frère wa yego umukazana rero wiwe aratwirukana. grand frère wawe yari hico nawe yari yamaze kumuta. Urumva aramubwira ngo urumva mama je ntitwobana uhamye ngo nk'umuhungu wawe yomenya yuko tubana ngo vyoboneka ngo nabi ngo nimurabe ngo ukuntu okay cha turaraba ari ukuntu dushobora kwiyungunganya. Nta kintu rero cyambabaje nko kuja gusega uwo wimye birababaje. Ubu ni wari karadusaba. Urumva rero jewe turamara kwiyubaka na nico gituma remwa ntibazobone ngo mfise amatatuaje ngo ndi ndaya ngo ndi biki. Tatuaje mani yazananye n'ubuzima. Muri ico gihe rero niho naciye ngenda nca ndamubwira mama ati je naronse akazi ca ndagenda ndakora akazi ko mu kabare. Ico gihe rero ko araboneka umengo ndi muto. Urumva je karanga muntu iwanje niwe yaboneka ko nkuze. Urumva kuko leta imaze kukwemera ko utunga karanga muntu naho ubu basigaye bazitanga ku myaka iciriritse. Je karanga muntu narayitunze ndayemerejwe n'amategeko. Siko maze kugenda rero gukora mu kabare uwo mudemu twakorana za numva mbwiye urumva shasha ngo kumvoza uko ngo mu boss ngo akubona kuri muto ngo nta kuntu basi donc mu kabare baragutegeka wambara imini siko wigira gasray queen akantu kaguruka kuburyaho n'umukiriya yaje basi umwanikira umwereke yuko ugurutse mu mutwe. Nabwo sibwo buzima buba bwatuzanye. Gusa nyene ko atamahita mwavuga navuga ati none gashano ni ndaja hehe nataha muhira singira iyonja niyomba. Rero mama urumva yaciye aronka akazi aja gukora nanje ca ndonka ako kazi. Donc amafaranga je naciye nkorera nawe amafaranga yaciye akorera twaciye twingunganye dusubira kuba kumwe. Na niyo mpamvu rati hatakintu na kimwe cyoza kintandukanye n'umuvyeyi wanje kiretse urupfu gonye. Mama je yabwiye ati uzobabazwe n'ijambo n'umunsi uzokumva bakubwiye ati shira kivu rya nyuma aho ni uzoca uvuga ati je karambanye nta buzima nkifise nawe ukimfise byose urabifise. Ndanigana ndavuga ati nta kibazo aca arambwira ngo nishire ko tatoje kwera bone yarayifise. Uwo mudemu twakorana wakora ako kazi aca je navuga ati nta kibazo nanje ca ndayishirako tatuaje. Umubosi amaze kumbona tukatika kana kumbe karakuze. Abantu bose abakiriya bose baza bisunze mu za tatuaje ugasanga rero kubera je ndabamvuga najanye yandero yo kwa mama wanje bacabona ko ndiko ndabagarako. Urumva byaranashitse akazi ndakabura kumvoza uko nyene mama ngo ndiko ndabagarako. Bro je naravuga ati none ibi bintu ndimwo nibiki. Abantu benshi rero bagatangazwa n'ingene ngo ntari bwatwarinda bivanye n'ukuntu ngo nagenda ndararaguza man nararaguza sinigeze ndaraguza ngo ngende ngo kuba kure y'umuvyeyi wanje kandi ahantu hose je nagiye ndabaho mama wanje aziyondi. Urumva rero kandi kanatsinda ikintu kizogenda guhindura umwana. Aba bagenzi cyo tugenda turagendera hamwe siko abagenzi nibo baca baza baratubwira ngo genda uku ngo genda uku. Mama wanje aragerageje rero kuza arandera n'ukuri kw'Imana. Umva naho ishure vyananiye Kazimana yavuga ati Kazima warumenye kwandika izina ry'iwawe, Kazima warumenye kuvuga ati umuntu anyandikiye no mwishura gute. Rero ubu aho bigeze je numva umengo ndashima kuko sinkiri muri bwa buzima bwa kera. Ubu hageze ndiyambika nkavuga ati kino kibazo nguyemo no civangamo no cikuramwo gute. Ubu we na mama wawe murafise ahantu muri hatuje mbere jewe mbere n'ubuzima bundimwo ndabukurira ishapo kuko iyo ntaca muri ivyo byose nari kuronka ukuntu niro turuva muri buno buzima ndimo. Hari ukuntu umukobwa atunzwa iyo umukobwa yamenyereye yamaronko yo mu bavyeyi usanga ari muri babana bakuze banwa amata apana nka batwege twakuze batujanira ibigori mwisakoshi acabona ko ubuzima wiwe atangorane usanga ari muri babana bakuri wabo ata bintu birenze
ubazanira je no kuri ubunye ndashima. Watubwiye ati akazi ka mbere watanguye gukora kari ako mu kabari? Akazi ka mbere natanguye gukora kari akazi ko mu nzu jewe, hama nca ndasubirako mu kabari. Naho kumengo wari umwana shasha. None jewe nakuze arije ntekera umuvyeyi wanje, siko buri kintu caco cose nije naragikora, burya buzi bwose uzi bakora mu nzu je narabukora. Wumva rero ugiye gukora akazi ko mu nzu, wakorera ino nyene i Bujumbura? nakora ino nyene i Bujumbura. Hama ibi bintu navyo vyo kuma social media, kwisanga mu bintu vy'amakonsere, ivyo navyo vyaje gute? ahantu niga harigeze kubaho bamahiganwa, siko harigeze kuba amahiganwa. Rero ayo mahiganwa ubwa kabiri haci haza biga ibintu vy'amaterama, siko biga vy'abana ruguru. Ico gihe rero baraza, jewe mbona abantu mwe mwarahigira amasabuni ibiki n'ibiki, jewe uwo munsi ca ndagenda ati reka nanje rero ndavuga ndirimba umuziki wapi, reka ndirimbe gospel. Rero ico gihe hakaba hari indirimbo yari kiravumwa muri quartier, nanje rero ca ndajamwo, barampa akamikro ngaho, uhoraho niwe mutima wanje nirata, niwe nizigira imigabo yiwe y'amahibihe bidashira, niwe vuga bikaba yategeka bikaguma, urumva barumva ati wa mwana niwe kwera. Ubwo nyene amasabuni mba ndayaronse. Mu nyuma rero niho baciye baza nyene abagenzi banje, urazi kuririmba, ana rero ibyo bintu baranagushyira no ku mateleviziyo. Bwa kabiri nisanga kuri televiziyo bavyerekanye, ukuntu rero naravura cane ubwoba, bija bidugiraho rero abagenzi bavuga ati wavuga ati none ndinze ndirimba bakampa isabuni nza kwiyogera. Ico gihe rero twe twoga, twe twoga ruko imvura iguye. Bari turetse ivy'inkuru, siko jewe abana basi nubwo ari ibintu bibabaje, nimureke reka gutwenga, urumva twe twoga ruko imvura iguye, tutoza ruko imvura iguye kubera ico gihe imvura yaba iriko iragwa, siko twaca tuja ahantu mu murekano tukoga, canke tukigira mu ruzi. Niga mu Kanyosha, sinzi abafana banje uruzi rwa Kanyosha bararuzi. Naragenda nkihanagura nyene ku maguru, ari ukuntu nyene wiravye kw'ishati wewe wasanga ubuhoma, yewe twaca turaba ukuntu nyene tuhanagura, siko amaye twaca tugenda muri rwa ruzi tukoga, twaca tugenda nko ku botike tugasaba amavuta y'umuntu w'umubotike aba yisiga ati mfasha canke umpa agasabuni, nkaca nisiga, umbonye kwishura ubona umengo ndi awana ndarenze, urumva. Ariko ndumva waciye mu bihe bibabaje, sinovuga ngo ni vyiza, ni bibabaje vraiment. Jewe uyu munsi nari maze igihe kinini tuzinanye, ariko sinari nzi yuko iyo wigeze kugira situation nk'iyonye mu buzima bwawe, nakubona n'umukobwa akunda kuguma yisekera atera inkuru, ndaguhamagaye ati shasha y'ingo nkabona uraje urabangutse, avuga ati shasha je ikintu ca mbere, ikintu je ca mbere mama wanje yambujije kuzoza ndagara, siko ego naho tugara hari umwanya biba bikwiye ko tugara, kuko hariho nk'ikintu ugara ukabona ko kiba gipasa yuko ukigaramo. Nk'umuhungu yinamuye ati ingusange muhira, cyumva ko umubwira ati ngo nawe unsange muhira, umva ko ivyo utegezwe nko kubigaramo. None nk'umuntu aba aguhamagariye akazi gati katanyungukiye we karamwungukira, mu nyuma azoza kunshimira, canke ati sinomugara ko kuko ntabanzi amaherezo yiwanje no nkawe wenda kugaye ko nkaje sanga ufise musaza wazoza kuntereta, wumva no bangize nabi. Barahari ni benshi, ca wiyumvira nukuri nakuze ntishima kumva zuko nakuze ntabagwa n'abantu benshi dusaba ubufasha abantu, nakuze muga ntasega jewe, sinigeze nsega. We wamfasha ubona ko bikwiye kumfasha, nayo ibintu cyo kugusega coco cyo ni cyakunda. So ako karagaciyemo hano bavuze ngo winjiriye mu bintu vya terama, iki terama turazizi, usibye ko umengo zisa n'iziriko zirahagarara ukuntu, ariko mu minsi iheze vyari ibitenge vyo bisigaye bizimvye. Umaze kudugira aho muri terama, nyuma y'abagenzi abanyene abakobwa nyene babona bagiye barambona nyene, nibo niga 7eme, hari igihe muba mwicarana n'umwana iwabo araba boss, yo ukavuga ati ne nk'urya turenze tugendana, nukuri noba nubashwe. Rero kumbe rero sinamenya yuko
uwo mudema sinenzi ko asengera muri MTC rero arambwira ngo uzoze tujane gusenga ico gihe urumva ko nari nakuze ngenera n'abakobwa basi binwera utuyoga ariko bari basenga kweri gikuru n'isengesho mu nyuma ndanje namubwira ati nta kibazo nzoza tujane maze kugenda nsanga yinjire muri MTC genda ndabona barya abademu tugenda turabona mu ma clip agenda atandukanye mu nyuma rero niho haciye abagakobwa k'agasiri queen nyene kahasengera kubera buri yanya binjira mu masengero suko bose baba bagororotse karambwira ngo none ngo shaka uzomperekeza hana muri studio rero turagenda ndamuherekeza muri studio cibi ibintu nabizanywe n'umuntu no mu producteur yabinzanyemo sinenzi ko ni impano yo kuza ndavugagizwa nari ndayifise haranzanamwo rero ca ndabitangura uko social media nayitanguye umengo hari 2023 2023 igihe kitari uwo mu producteur urashobora kumushimira cyangwa ukamuvuga nimba ataco bitwaje ya igikuru nuko atigeze njana mu nzira mbi wanjane muri bwa busambanyi naho umengo aba producteur benshi niyo ngeso niyo kazi zabo ubushize ikiganiro nakoranye nawe nyene warivugiye ati rimwe na rimwe tugiye mu bintu vy'imiziki canke iki usanga inyuma ya kamera bariko baratugoza ubundi buzima ivyo tuba twagiye gukora ntiyigeze ashaka kuguprofita bivanye n'uburyo wamwiganiye ati je meze uko kubera kugira umuntu agufashe jewe sini umviriza ikintu ca mbere kurya nakuze nifunze byanteye kuba uwo ndiwe muri kino gihe iyo nkaca nshoka dufate nko mu kameramani wawe ngiye nko kumuyagisha ukuntu umeze hari igihe aca ntwara muri za nzira nyene mvuga ati kugenda gutabare muri kino kintu nanje nkorera kino kintu hari igihe ugenda gusaba ubufasha nk'abarya abantu ati urabona gukorera umuziki umuntu indirimbo ibi n'ibi akaguharurira urumva rero raba nawe wikureye cakwereka turabona bisaba amahera menshi gusa kugira vyorohe imagine rero je naca ngerageza gukora na n'ubu je ndiko ndabivuga ngerageza gukora kugira ngo ndonke ca kintu mbashaka nakuze ata muntu anyayata ko ngo kugira ndagukoreshe ngo kino kintu ngo nawe ngo bisaba ngo ikiguzi twarigize k'igiguzi kikihaba canke ngo inyitangizi haba ariko hari ibintu ushobora kuvuga ati ari je naje kwisabira mani biroroshe ari je naje kukwironderera ufite kubera mba mvuga ati mfise amafaranga ndaguha amafaranga mu nyuma hama nanje ukankorera ivyo mbashaka muga kumva zuko ari je naje kukwishira kwanza nagacuritse ari we yaje kunyironderera tishasha ati kubera ubu bwati jewe shasha ndamurondeye akazi kanje kogenda neza ndabona inyungu ahiri twokorana neza biga bintu byo kumbwira ngo urumva ngo turyamane canke ngo tukore ibi nibi ntibihaba mugabo ari je naje niyerekana ngo ico ndico ngo biki nibiki ndagutibura nyene kandi ufite kubinkorera kuba uvuga ati ntabimukoreye indirimbo yanje arayabwarambwire yuko ivyuma vyapfuye hatari nabo bantu bameze uko hazoze barihanura kuko rimwe na rimwe nikizokunda kuko umuziki wacu uracari hasi cyane abantu uzenya bacu yaba baririmbyi yaba bakina bakijendi ku ntahe y'ubuzima bw'iwanje siko tubireke basi niwaje kubavugira man nukuri ku Imana ndinze ndaba anico gerero nibereye muri izo challenge z'ubuzima bw'iwanje hariho nk'umuntu nigeze kuba nosaba ubufasha igituma renda kubwira ko gusaba burya bigayize naho gusaba ari byiza hamwe biragayize narigeze kumusaba ubufasha byerekeye nyene kunzara nari nifitiye nyene ico gihe basha n'imisa yari yarahomberanije nza numva mbwiye ngo none ngo nsangare muhira ndayagu yari umutipe nsanga muhira rimikashi ntihari ciye numva rero yuko umengo vya bintu uburi kuribwa ari umuntu rega agaprofitira no mu ngorane umuntu aba yifitiye donc akubona akakora nk'umunyantege nke cavuga ati aha rero ndashobora gufatisha gusa ko haje ndumva umukobwa atidandaza kubera ubuzima bubabayemwo yakwidandaza nejo bundi kwidandaza widandaza uvuga ati ni je niteza ingaruka yavyo Imana ishimwe we ko utabikoze mbeshasha wewe uyu munsi watubwiye ko uvukana n'abana babiri batatu jengire wa gatatu uvukana na babiri ukaba uwa gatatu wewe uyu munsi nta gakuru ka papa wawe
ngira umuntu ntanabaho bon kuba Gusa harabaho kubera nta nari nzi nkuru ngo n'imwe yarapfuye. oya nta nkuru n'imwe irazimbwira ngo yarapfuye canke ngo aracyahari sinzi iyo ari gusa ariho nta no kumenya ati shasha hari umukobwa wanje ameze uko. Mana nyagasani jewe mu bugingo nkibona mama wanje ukuntu nta mpamvu yo kumenya papa wanje kumva zuko Mana ntibinandaba kumva zuko je mama wanje yanyireranye ndamugwarira ko aramvuza arangwanako arandera aranyigisha ndamenya kwandika ati umuntu anyandikiye bonjour menya ko ndamwishura ça va bonjour ivyo bintu nta mpamvu yo kuguma ndamukurikirana ararera biwe je mama wanje yarandeze abandi bana handa bakuru bawe uyu munsi mubanye gute nuwo je bakuru biwanje guhera ifura yiwiwe hari ukuntu rero byari barigeze kuba ikiganiro nakoze babona umengo ndi umuntu w'umutunzi nza numva nyandikiye ngo none ngo shango ndabire narimye nani ngo numva inyota imaze nkaca nibuka ukuntu nagiye kumusaba indaro ari we mukuru wanje akaca akaca mbwira ngo sha ngo nuko ntari hafi ngo twobiyaze uriko uranyumvira umuntu twavukanye hamu wa kabiri nawe akaca agaruka kumbwira ngo sakira sibyo nyoko yakurungikanye ubu tuvugana ryari nakiriye message ambwira ngo ndungikira amayinite kumvoza uko naciye ndamurungikira amayinite ya 5000 mani kugira ashobore kubona yuko naho ivyo yankoreye byose aho yakubwira none wungu ciki yashice kuki tukaririye wungu mana yanje more kweri gusa bon abantu iyo muvukana bakagufata nawe muvukana bakwiye kwihanura je narinzi yuko nk'ivyo bikunda kugira abantu jewe ibanga natahuye nuko abana twebwe abana b'ibitwariye tugira umugisha umudasanzwe kuko twebwe cyo dukorana indero imwe kubera tuba tuvuga ati je sinobabaza umuvyeyi wanje ndavye nk'ahantu yankuye nta mpamvu yo kumubabaza urumva ukuzora bajya abana ngo bakuranye babona ngo base nabanyoko bakura bayayata manda n'ikiko bashobora gutora kwara bavuga mamara twebwe reka buretse nakuze kupigu ntabyo kuyayata nakuriyemo gusa je sinakuze nkubitwa oya nukuri nimba nakubiswe nabo nyene twagenda tuvukana kumvoza uko babona ngo je mama wanje ngo ndera tankubita ngo ibiki nibiki rero baca bankubita bisungije jewe ibuzima nakiyemo nibwo bwantumye ntafyina nukuri kw'Imana naho ndi yo butaza kubwo buzima ububayeho nk'icana aba bana bari abana bo mu giti nyayata ndakubona uko unye naho mbona byari niho namwe mpagaze hajyanye kuri Ecole Française aho kuri stade narahagaze hafi nka 10 minutes mbona amamodoka aza depoza abana urumva kuma baza nkaca niyumvira intahe dukunda kwakira jewe icambere na mbere cyo nubwo nakuriye mu buzima bubi narize privé ndiga leta ego leta narayize ariko ntabwo nigeze hari amahera yagira basaba kugira ngo uronke nka bilete ibiki nibiki canke ngo amakopi ibiki nibiki nakuze niga kw'ishure rizimvye siko ndinze shika 7e 8e nakuze niga kw'ishure rizimvye jewe naho rero naciye mpeba ariko nahevye narimvuga ati mama wawe yarakwitaye yarapambanye mani uzi umuntu akureze je byaranashitse man nta kantu reka mbabaje ariko arakambwira yarambwiye inkuru iri hano yuko nigeze kugwara kubera nakuze kuruga rupapuro rw'amavuko je n'ubu unyihanditse ko perenkoni papa nigeze kwandikira ni perenkoni bani n'umwengra papa wawe ni n'umumesha urumva ni perenkoni rero kumva zuko ari perenkoni jewe arageze hambwira ati wana wowe kugira ndo nk'urupapuro rw'amavuko ari urupapuro muri ntuzenya baguha kugira ngo ushobore kuronka rujya rw'amavuko baguha yarambwiye ati we nakwirukanjije mu biganza byanje nk'indwi yose nemeye kubesha itariki y'amavuko kugira ngo wenda kuronke wemererwe na leta aca ndabarereta irinzi nyemera wowe urinde wo kunyanka mama wanje yaranyireranye papa wanje ndamuranka bike papa wabamanitse muri ville kandi ndafise ifoto yiwe Ngeri naragiye gusopa mama nsanga myifoto ya papa yabitse mama ntambye gute Niyo uragiye bahuriye ko uzamubaza gute iyo bahuriye hose kazi mama yari nyireranye je papa wanje ndamufata nkuko atigeze abaho kuko iyo akabaho ntabwo yari kumuta mama
uyu munsi arashobora kuza papa wawe akabwira ati rero shasha mukobwa wanje ndagusavye imbabazi aho ngeze kuri ndumva nta kumubabarira gute atiyumviriye ngo ambabarire nkiri mu nda basi anampe kijya cyahi n'icahi kajya kantu bijya bintu baba basi pamperse siko pamperse kuko utatiyumvire kuyima angirira imbabazi yiba gusa mama wanje yaranyambitse icyaha aranyambika pamperse nako je nta cyahi nigeze nambari renshi Shimbere wewe je numva bon nubwo vyari bigoye mama wawe yarapambana je mama wanje yaruta benshi je no mubwira mama wanje kandi umubosi nukuri kwerana abana batatu mwana kandi bose bakitwa bose akabigisha akabagaburira akanabarera abo bakuru bawe baramaze amashuri uwa mbere naho atayamaze yarayize mwandike message yo kwishura uwa kabiri naho nawene okere nta kintu cyambabaje yari yarabonye hari ukuntu yagiye kuri YouTube babona hariho emission yari naherutse gukora arayigundurako nza numva atanguye kuvuga yandi majambo ngo uri kuramurera ngo kutariko ngo biki nibiki naca ndaba ukuntu mama wanje ari karagwana n'ukuntu rero uwa kabiri yamureze hari itandukaniro nitwonanganya revo mama wanje yandeze ko njewe ndanabafise mbere kandi arije twacanye mu bikomeye donc uyu munsi uvuga ati papa je ntavyo kumubabarira nta na gatoya azobabarirwa n'Imana yego nukuri ariko n'Imana itubwira duharire encore umuvyeyi wawe umuvyeyi nubwo yoba ikigaba guma n'umuvyeyi ico yakoze yarateye inda mama ndavuka ico nico numva yuko no mubabarira ko yaratumye mbaho kwisi hama nta kindi nkawe uyu munsi uravye ivyabaye kuri mama wawe bigatuma muza mu buzima wisanga mu buzima bumeze nk'uko yajeje kutuganirira uba wiyumvira yuko ari umuhungu kimwobana canke yogushuka bigakunda ntaha iyo nshuka bigakunda ayo ntiyoba ntariho oya nukuri je nk'umungu tuzobana apana vyo guteba ngo nk'ababandi usanga ngo bariko baraba ngo ariko bakundanye ngo imyaka 2 ngo tife ngo tuko turigana ko twigana wowe warinze uza kuntere tutanze tuteretane tutubeshane tubwizanye ukuri amezi nkane 5 hama bwarangira ukunze umbwira ati shaka kubona famille yawe ndayiha gashimye nesheri wawe dukwa kwanye ko wambwiye ko mumaranye umwaka umva yamezi anatarenze sheri wanje mbere rero na sheri wanje arihangana nukuri kw'Imana umva zuko erega abahungu ba kino gihe ibintu byo kurongora ntibibari mu mutwe nukuri kw'Imana ntibibari mu mutwe je niyo mpamvu uri ibintu by'urukundo sometimes ndabija kure ahandi nkavyegirwa imbere ntibariko bararongora wowe uyu munsi urabona ko indoto zawe canke ico wahoze wifuza kiko kiraja mu ngiro nk'uko ucifuza canke urafise ivyo usaba kugira uvuge ati jewe uyu munsi nubwo ndishasha mfise aho navuye mfise naho ngeze ariko ndose imfashanyiyi ndashobora kuyakira Mana ya Isirayeli n'ubushize ntiwanyumviye ubusa ivyo dusaba twebwe ntibihagarikira aho nyene ari igihe ushobora kuronka imodoka mu nyuma ukaca wifuza indege none uca ureka gusaba ngo ya ndege oya jewe ivyo nifuza biracari vyinshi niyo mpamvu ngerageza gukora kugira vya bindi nifuza ndabishikeko donc wewe uvuga ati ivyo noronka vyose bizova mu maboko yanje nta kizova mu gusaba umuntu nk'uyu munsi ufise abafana bawe Royal TV ifise abafana dufise abafana biwacu aho ushobora kuvuga ati kumbe shasha burya buzima nibwo yabayemo uyu munsi hari abantu bakona bakagucira urubanza bavuga ati urya mwana ku marezo sosio aguma cana ko nk'ukunye birya bintu ni biki urumva jewe nashaka nkubwije ukuri tutaramenyana ubwambere navuga ati umwana ngana kurya ugira yirekure kurya biza gute rero nk'uno munsi hari abaza ariko baratwumviriza baraza kuvuga ati vya bintu birababaje vyagenze uko bace bumva bamwe bagira ibako ryo kuvuga ati ari bikunda twamufasha uku canke uku ndakubwire ko umuntu wese akuzwa n'uyundi uko kuntu tugenda twicara mu turigara twicarana n'abagenzi je nicarana nawe ubwenge bw'iwawe buratuma amenya nanje ikindi kintu kivuye muri wewe siko rero abantu benshi bakunze kumbona ukuntu nisanzura imbere y'abantu je vyavanye n'ubuzima bwagiye burankuza mu mutwe uzotangara mwicaranye n'umwana akiri muto ukumva akubwiye ibintu nawe utaruzi uca ubimenyeraho afise aho yabikuye naho yabibonye jewe ubuzima bwe naciyemwo nibwo bwatumye nuguruka mu mutwe
nibwo bwatumye wuguruka mu kandi rero iyo ntakurana n'umuvyeyi ngo nkure ku ndero yiwe ubu simba nitwa uwo ndiwe, simba ndi nico ndi c'ubunye. Ndashobora kuba mvuga ati okay, kumva uko tutari dukuranye na mama wanje canke dukorane na papa wanje, reka nihe inzira yiwanje. Urabona jewe narigeze gucana n'abakobwa za numva barambajije ngo urafise papa wawe, ndababwira ya tubana na mama wanje. Oyo ngwiyaba ngo ari jewe ngo tubana na mama wanje, oyo ngo ntabankira mba nahise nishakiye mba ngenda kwande. Aha cyari saha jewe ntataha no mugira n'ubu na n'ubu mfise imyaka ndimwo ubunye muri no myaka hari amasaje nataha muhira utokubaho no kubahuka mve. Inkuru yawe ni ndende nishasha nkuko yabibabwiye, inkuru yiwe irababaje baje bona. Jewe ubwanje ndumiwe sinarinzi ko ari ivyo bihe waciyemwo, kubera uko usa nuko wiyerekana imbere y'abantu bitandukanye n'ubuzima bwawe, kandi kuhaje kuko si ngombwa ngo ikiri mu muntu kigende kigaragarira ku isura yiwe. Abo baguca intege nawe ndibaza ko batobura, barahari ni benshi. Abaduca intege barashobora kutubwira ko turi indaya, turi maraya. Naryari mperutse guhura n'agahimbiri kari hano narakimye karansabye karanyima, numva kagiye kubwira undi mugenzi wako ngo ujya ngo naramuriye. Kandi ni mu bakinyi ba filime nyene. Nukuri kw'Imana. Iyo ngeso ne nabo barayifise. Ni nabo reba zifise. Umuntu akagusaba akakwima mu nyuma ngo yaranza niyumvire kwiyizina kugira umuntu ashobore kumva ngo kanaka ngo turazinanye ataho mwahuriye. Ni noma. Uyu munsi rero nkawe ushitse ku kintu wipfuza cyangwa ukabona ati nateye imbere vya nyavyo, ni nk'akahe gashimye wumva woha mama wawe kamuvuga ati nakimva mutima nagashimwe karimwo vyose ngira ngo je nk'ikintu ca mbere na mbere coco agashimwe kiwanje nibanga riri ku mutima. Siko nibanga riri ku mutima kuko kumutetura siko kuvuga ngo Burundi bwose canke u Rwanda rwose ruzoca rumenya ngo Shasha yarayateturuye mama wiwe, nico pasi. Ikintu ca mbere coco novuga yuko ngo ninze shika nkaho nshaka nokora kinyereka ko nashitse kuco nipfuza. Ica mbere kurera imfuvyi, ico kintu ndi naco mu vyo nasezeraniye Imana. Kurera imfuvyi, hari imfuvyi ushobora kuba hari umwana ushobora kubona ati kugira ashike muri buno buzima butewe n'iki kintu, kugira rero ave muri kino kintu bisaba habe zino nguvu. Ugafasha umuntu atakiguzi kigeze kihaba, biduha impamvu zo gushimira Imana ukamufasha. Je nk'ubu iyo bakamfasha bakampa ubuzima muri bijya bihe nari nibereyemo, umba ndiko ndabashimira Imana, umba ndiko ndavuga tujya muntu yaramfashije. Mugabo kumva uko nagenda kubasaba ubufasha bakaca bambwira ngo muri fo ko dukora mu bambere dukubita umukubito, ndiko ndabona nk'ibigugu imbere y'uwanje. Urumva cyambere na mbere ndafise kuzobanza kwanza kubaka jewe izina ry'iwanje mu bintu bizima bifadika kuburyo ni napfa basi bazomperekeza idirapo ry'u Burundi. Nukuri nkamwe bavuga tugiye ari mu Burundi kazi. Uburiya abahambana idirapo ry'u Burundi si kuvuga ngo nabasoda bose. Nibo benyereye cyane. Oya dekare kukubaka izina kuburyo no mu president akubwira ati wubahwe. Peut-être ko ivyo wifuza uzobishikako no kubisengera cane. Aho hambere hahise imutangwa muri Roy TV, ibi vyose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy. Wubahwe ico utarabona uterekwa no kuramba, ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Bisanga amakuru meza mzoyasanga, ibintu byose bigenda bisa, ntahandi uzosanga ibihangange atari nyaragasacuti nduta. Aho hambere twahuye n'amativi atandukanye,